hano imbere imbere ntabwo umurengera niho kunyeye ayo mabuye tuba dukeneye ko ejo hari turabaramukije nshuti namwe bakunzi ba Nkerebutsi TV twizere ko muri amahoro natubwe turamahoro kuba turaba abanywanyi bacu twobasaba ko raba muzi iki kiganiro aho handitse sabone cyangwa subscribe agaca hakora maze kuhakora aca haza agakengeri nako naca gakora ko aje kugakora ko acabona handitse toute canke or naho naca hakora kugira zo kwa maronswa byoroshe ibiganiro byacu twama dushira ku Nkerebutsi TV. Turi kwigenekerezo rya gatandatu ukwezi kwa Munyonyo umwaka wa 2024 igihe cy'isaha 10 zirenga ko iminota mikeyi ni muri komine Mabayi iri mu ntara ya Cibitoke ahaguye imvura nyinshi cyane, imvura idasanzwe, imvura yamaze umwanya muto ariko ikaba yononye ibitari bike. Hari ku mutumba rero wa Kabere, umutumba uri muri yo komine nyene ya Mabayi, aho Inkerebutsi TV yashoboye gushika yasanze uruzi bita Kabere rwuzuye bimwe bitari bimenyerewe, rwuzura uko rutahora rwuzura, rukaba rwashoboye konona ibintu bitari bike, hakaba byo twashoboye kwibonera nk'imirima itari mike, inkombe z'urwo ruzi nyene zabomaguritse zegereza ingo canke imihana y'abene gihugu, ibiziba byateye mu mihana y'abene gihugu biturutse kuri urwo ruzi rwuzuye rukamena, hanyuma amazi akinjira mu mihana y'abene gihugu. Ariko kandi hafi y'urwo ruzi nyene Kabere hasanzwe hariho n'urundi ruzi bita Nyagonga, urwo narwo rukaba rwasheshe ruruzura rusesera mu ibarabara rurungika ibibuye binini binini cane, bikaba byatumye imiduga idashoboye kurengana. Ariko abene gihugu bahavuye baca basidukana n'iyonka batangura kwegeranya amabuye basibura ibarabara kugira imiduga ishobore kurengana. Abene gihugu rero batari bake bo muri yo komine kuwo mutumba wa Kabere bakaba bari mu gahundwe bibaza ukuntu bigiye kugenda mu gihe imvura yogumirwa nkuko yaguye uyu munsi. Abene gihugu bafise amazu yegereye izo nzuzi basaba ko boronswa gasima kugira bashobore kuzibira ahantu hose hozana amazi y'izo nzuzi kugira ntashobore kwinjira mu mazu yabo. Makuru yanyu makuru ni meza buhoro buhoro. iyi mvura ibasize gute? Kane kwisize twononeye cyane. Byagenze gute kugira amazi aze yuzura ahantu nk'uko? Imvura yaguye ari nyinshi, hanyuma haboneka umugogo uyitambika inyuma, amazi acaruzura acaca inyuma kubera ko hatari hasiribye n'isima. Ukurikirana nkanje ndahantu uko bompa nk'agasima nyene nkareba uburyo nokora n'amabuye inyuma kugira ngo hamere neza. Turagushimiye cyane. Yego. Reka tubashimire rero mwebwe mwese mwadukurikiranye, ahasigaye na mu bindi biganiro byacu byo hanyuma tukaba duhojeje abo ibintu byabo byononekaye bagira kwihangana. Imana mushobora byose nayo ikomeze barinde imvura nk'iyi. Murakoze.